uyu munsi rero nari nateguye yuko twiga ibihimba bimwe bimwe biri mu modoka bituma umunyonzi w'imodoka ashobora kuyinyonga hanyuma kuwa kabiri uza tugaduca dutangura kwiga ingene umuntu ashobora kunyonga imodoka utabikora ego twarize itariha vraiment cawumva ego twarize ingene umuntu ashobora gutwara neza mu barabara akoresheje amategeko ubu rero ku bantu batabizi neza turashobora no kugerageza kwiga ingene umuntu ashobora kunyonga imodoka na cyane za modoka bita z'ibitesi hariho ikintu ca mbere abariko baradukurikira nagira mbanze ndabamenyeshe kandi basanzwe babizi kuri zijya modoka z'ibitesi zisanzwe zifise ibintu bita amapedali atatu amapedali atatu ayo mapedali atatu rero tuva ibubamfu tuja iburyo hatangura ipedale yitwa Embrayage Embrayage abantu basanzwe batwara imiduga barabizi ubu n'abadatwara imiduga nka batwebwe ariko turiga muriko murika attention ego yiri bubamfu cyane gose bayita Embrayage ifasha icifasha rero iyo umuntu ariko arashiramwo ibitesi iyo Embrayage ifasha yuko utwuma two kwita twa diske twiyugurura kugira ngo ibitesi bishobore kujamwo neza urumva nico gituma misi yose y'umuntu agira ashiremwo igitesi ategerezwa gufyonda kuri Embrayage kuko ariko baratoraba ku buhingangurukana bumenyi twashizemwo ayo mapedali atatu barashobora kubibona hanyuma ipedali iri hagati na hagati bayita ni ya Frein ni ifire nayo urumva nyene ifasha guhagarara mugabo irafasha n'ibindi bintu tuzoraba kuwa kabiri uza turiko turiga ingene umuntu ashobora kwatsa imodoka akongera akayitwara izi modoka z'ibitesi hanyuma hagaca habaho ipedali ya gatatu iri iburyo cyane gose ni ipedali yo kwakselera bimwe bita kwongereza kariro niyo umuntu akorako canke afyonda kugira ngo imodoka ishobore kugenda ije imbere murabona rero ko izi modoka zifise ibitesi zifise amapedali atatu mugabo imodoka zitari z'ibitesi zimwe bita Automatique zozo zifise amapedali abiri yonyene ni yifire hamwe na Accélérateur gusa mugabo no munsi tugira tuwande turabe izi z'ibitesi hariho ikindi kintu nagira ngo mbanze nereke canke mbwire abariko baradukurikira ku modokari z'ibitesi hari dusanga zifise ibitesi 4 5 6 biravana n'imodoka yariyo mugabo izo tumenyereye kubona usanga kenshi zifise ibitesi 6 muri ivyo bitesi rero 6 urumva hari icambere icakabiri icakatatu icakane icakatanu hamwe nico gusubira inyuma kuko mwarabibonye yuko igihe twariko turiga amategeko agenga ibarabara agenga uruja n'uruza mu ibarabara baravuga yuko imodokari yose ifise amapine arenga abiri itegerezwa kuba ifise un système ya reverse itegerezwa kuba ifise un système ya reverse none nk'ubutukutuku bufise amapine atatu nabwo nyene butegezwa kuba afise system ya reverse ico gitesere ca gatandatu mubona nico gusubira inyuma nico gishobora kubafasha gusubira inyuma ego hakaba hariho akandi kantu nakanandira kuri internet mugabo uno munsi ubuhinga bwa connection bwa internet bwa bereye nabi hari ico bita Frein ni file umuntu ashiramwo turetse iyi file naberetse iri hagati na hagati hariho iyindi file yo kongereza ubukari bayishiramo y'imodoka ihagaze kugira ngo nkubiri nk'ahantu ku mumanuko canke haje umuntu akayisunika nticitangura kwimandagaza hanyuma hakaba hariho ikindi kintu citwa volant twese dusanzwe tuyizi volant ni ca kintu c'umuzingi kidufasha gutumbereza gukatisha nuzita gute murabibona nico kijana imodoka iyo itegerezwa kuja ahanini rero ahanini iyo umuntu aratwara imodoka ibintu byinshi aguma asanga ariko arakoresha nivyo kuko hariho nibindi bica biza ikidufasha gukrinyota kwerekana iyo tugira dukatire ikidufasha gusuka kwa mazi nko kuri kubiyo bijya biyo vy'imbere bita parabrise canke inyuma kugira ngo dushobore kubihanagura yo vyacafuye canke y'imvura iri kiragwa tugende turakura ko amazi hakabaho rero n'utundi tuntu twinshi
mbwa two duto dushobora kudufasha kugara ama retroviseur byabiye bituma turaba inyuma canke kuyugurura mugabo ibikuru nivyo. Uyu munsi rero nashaka turabire hamwe gato cyane gose aya mapedali nababwiye atatu ingene akorana na cyane nk'iyo umuntu agera yatse imodoka imwe twita manuelle kugira ngo ishobore kugenda. Hari ivyo muhora mumva ngo yamuzimanye ngo yakije ngo agiye ngo ikirazima. Kubisanzwe iyo umuntu ariko aratwara imodoka y'ibitesi arabanza agafata urufunguruzo rw'iwe rumwe bita contact, hanyuma akarushira mu modoka akayatsa. Mu kuyatsa urumva uraruzunguriza gushika naho wumva yuko imodoka yakije. Hanyuma mu kuyatsa kirazira kwatsa imodoka iri mu bitesi, uyatsa iri mu kintu bita point mort. Murabona ka kanone naberetse k'ibitesi, murabona ngaho igitesi ca mbere ca kabiri ca gatatu ni ca kane, hari akarongo kari hagati na hagati katari mu gitesi na kimwe, niho bita muri point mort. Imodoka ntushobora kuyatsa iri mu gitesi, ntushobora kuyatsa iri mu gitesi. Nukuvuga ucusubiza inyuma ugashira kuri ako karongo, ugashira kuri ako karongo ntiyaka canke ntiyaka. Hanyuma uhejeje rero kuzunguriza, uhejeje kuzunguriza contact yawe, imodoka ukumva yuko yatse. Imodoka mu bisanzwe y'ibitesi ihagurukira mu gitesi ca mbere, ihagurukira mu gitesi ca mbere. Ubuca wigize imbere. Mugabe ikintu ca mbere ubanza kugira, ubanza guhonyora kuri embrayage. Kubera yuko embrayage twavuze yuko irafise utuntu tw'utwinyi banza gukuraho kugira ngo ibitesi vyinjire. Ubanza rero ugahonyora kuri embrayage, hanyuma ukaja mu gitesi ca mbere. Umaze rero kuja mu gitesi ca mbere, urabanza ugaca ufata n'ifire kugira imodoka nticiteri igenda usanga uragonze nk'uruhome yo ciguruka. Ucohonyora n'ifire, hanyuma ugacukuramwo ya Frein twari twavuze, kuko urumva yo imodoka yo ihagaze utegerezwa gushiramwo Frein kugira ngo ntigende iri mandagaza. Ugakuramo ya Frein, hanyuma rero hejeje gukuramo ya Frein, ukuntu embrayage n'ifire bikora, ucugendura rero kura embrayage buke gushika naho wumva imoteri yuko ihinduye umuhindo. Imodoka rero itanguye guhindura umuhindo, ucunyereza gatonya ukava kwifire ukaja kuri Accélérateur, imwe twavuga idufasha kwiyunguruza. Imodoka rero ikitangura kugenda, hanyuma ukaza kubona kurekura gose embrayage, hanyuma imodokari kabandanya igenda. Imbere yuko turangiza ico nashaka kubabwira ni uko imodokari iri kiragenda izinya z'ibitesi, dufatire nko mu gitesi ca mbere canke ca kabiri, iri mu gitesi iri kiragenda, ugaca ushaka kugabanya nivyo, ushaka kugabanya umuvuduko, urashobora kugenda uragabanya guhagarara bambe ufyonda kuri Frein, ufyonda kwifire. Mugabo uhagaze ufyonze kwifire gushika naho imodoka ihagarara igashikana hasi iri mu gitesi ikizima. Iyo ushaka guhagarika imodoka yari kiragenda iri mu bitesi, uhonyora kuri embrayage rimwe na rimwe no kwifire. Aho niho iba ihagaze nkajyanye nko muri embouteillage canke kuri feu rouge, hama ukaza gushobora kuza kubona gusubira kwegera imbere ukoresheje vya bintu twari twavuze, uri kura embrayage buke, hanyuma wumvise moteri hinduye ugaca ukorokereza kuri Accélérateur. Mugabo ushatse guhonyora kwifire gusa kugira ngo imodoka ntizime wari kuragenda, ucubanza ukayikura mu bitesi ukayishira hamwe twavuga muri point mort, hanyuma ukabona guhonyora kwifire yonyene kugira ngo imodoka ntikuzimane mu ibarabara uri kuragenda. Kazoza FM, be your own boss.